Umugambi PAIFAR B wo gushigikira mu gufasha bene gihugu gushikira ingurane zitavuna w'ikigega mpuzamakungu citaho iterambere ry'uburimyi FIDA wararonkeje imiryango 500 ikenye cane imbuto y'ibiharage n'iyibiraya ingana n'itoni 3. Izo mbuto zikaba zatangiwe kuri uyu wa kane muri komine Rugazi y'intara ya Bubanza. Abo bantahonikora baronkeje iyo mbuto barakengurutse baca bamenyesha ko bagiye kuyigwiza hanyuma biteze imbere bongere bateze imbere n'abandi. Umugambi PAIFAR twege rero wadufasitse ku bintu vyiza cyane kandi udufasitse twari tugeze ahantu habi twege bantahonikora. Akaba duhaye ibiharage, iyo mbuto y'ibiharage tugiye kuyitera hanyuma yunguke hanyuma n'abandi tubaheko. Naronka duke ngiye guca ingero ariko ubu ndabona ko ntazoza kurimira ababifise ngo bampe. Ubu ndaruhutse nzoteragira insoro mu dukubi wanye ntagiye kuduca ingero. Iyi mbuto ikivuga jewe mu myaka 20 nagumye segerereja nongera nitwa ntahonikora n'uyu munsi. Ubu rero imigambi igiye kuzokurikiranwa nukuzoba mu iterambere ry'igihugu nk'abandi hanyuma mbe mu iterambere y'ukuzorondera utwanje nisunze ukuzobaho kwanje ni mu miryango yanje. Baranakenguruka kandi amafaranga 75,000 by'amafaranga y'amarundi baronkejwe yo kwirangurira utugambi duto duto ngo baza baranatanguye kuja ku kivi. Ayo mahera twarayaronse, bamwe twararanguye uduhwi, abandi twarangura utugori tukadaturotsa kumbabura, abane nabo twari dukenya gahuzu turagura gakwembe twambara. Umugambi rero y'agafaranga narosejwe narushirijeho mbona kumenya wa mugambi ungejeje uyu munsi ku mugambi wanje ari kuzobandanya twaduti twamakara kubera ari two twampa ukuryama no kuramuka. Twarasimye kwa imahera baduhaye kuko twese turabona uko bayaduhaye turiko turayakoresha neza kuko hari gihe usobora kuvuga ati zenge no kugura gakoko mbere bese bigura n'udukoko bagasira ngaho tugata amagi hanyuma utundi natwo bakaza baradandaza udukara basura ku muzinda akanyungu bagaca bakasumisha wa mutahe mugabo kongera bakawugarukana kongera ugakora mu rugo nyene. Aster Nitunga umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Bubanza yabasavye gukoresha iyo mbuto ico yagenewe no gufatana mu nda babere akarorera abandi. Ibi bintu muronkejwe no munsi tubasaba kubikoresha ico vyagenewe. Imbuto ni imbuto twifuza ko mwoyivyaza ibintu byinshi. Aha rero ntimuce mubifata ngo mubikamate ko mushire mu nkono ufise atera kandi ndazi ko muhafise nateragire. Ntihagire umuntu aza kubahenda ngo zana ndabagurire. Nsaba barongoye abandi hano ku mutumba umuntu umudandaza aza guca inyuma abantu ngo zana ndaguhema kenyi uwo muntu zose tumucakira. Iruhande yo kurima iruhande yo korora murabona ko muza muraronka udufaranga tuza ku kwezi muragira imigambi rero iciriritse ingana nuko mureha umwe wese vyashoboye atangura duga akoresheje mutahe afise ejo ndazi ko muzogeraho mugurura ibotiki. Turifuza ko inyuma y'uyu mugambi wahejeje kubashigikira namwe muzobera karorero iyindi mitumba badakorerako. Ni mubumbatirane mushigikirane kugira ngo ejo n'ubuzoba afise ingorane muri bwa bukene bwanyu muterateranye kubera murumva ko mufise ababashigikira hanyuma uwo muntu mumugarukeko. Na bamwe mu baronkejwe iyo mbuto basabye bagenzi babo kuyibungabunga no kuzirikana iterambere. Bagenjanje no bashaba kuzoguma dufise umugambi w'iterambere kugira ngo tuzobeho nk'abandi. Akamonda bateye nuko bogenda bakayiteragira hanyuma bakarya udukubi hanyuma vyeze bakarya uduharage hanyuma akabuto bakakabika hanyuma hageze igihe kirima bakongera bakayirima. Uwo mugambi PAIFAR B ukaba ushigikira kandi n'abarimyi bahurikiye mu makoperative asanzwe afashwa n'imigambi itandukanye y'ikigega mpuzamakungu citaho iterambere ry'uburimyi FIDA. Akarorero n'aka koperative iterambere Mpanda yo mu ntara ya Bubanza hamwe na koperative yo mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina.
abarongoye ayo makoperative bamenyesha ko PAIFAR B yaje nk'urwego rwo kubashigikira aho bananirirwa. Baradufashije cyane mu bintu byinshi cyane. Icambere novuga PAIFAR yaradufashije mu bintu byo kuronka ingurane. Baradufashije kutwereka aho twoca. Baradushikanye muri twiteze imbere. Baradufasha turonka ingurane ku gihe kandi ku mwanya muto. Akunguko ni kanini cyane kuko urumva koperative irakora neza mu gihe ibiri kirafashwa n'ingurane nayo ma microfinance. Nk'ubu bivanye n'ingurane twaronse turiko turakora neza, turari mu muceri neza cyane. Abarimyi bararonka ifumbire, bararonka ingurane, bakikenura mu bintu bijanye n'uburimyi. Ibyo byose tubikesha umugambi PAIFAR. Kera byaratugora kuronka ingurane mu ma microfinance bitewe nuko tutari tuzi gukora ubucuti hagati y'ama microfinance y'amashirahamwe ajejwe kuziganya no kugurana n'amakoperative. Ariko rero hariho umugambi wantuze wa PAIFAR B. Abo bantu baradukoreye ibikorwa gushikisaha n'intambwe turiko nibo. PAIFAR ije yaratwegereye mu bwa mbere ibanza kuduha abahinga bashika 4. Hejuru y'ivyo rero yaratwegeranje, yaraduhuje n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Novuga ko yagiye inyuma mu mugongo iradusunika, idufasha kunga ubucuti bwayo mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, ndetse bakadufasha no kudodora. Inyuma y'ivyo kandi PAIFAR B gushika ubu unyi nta shirahamwe tujamwo ngo dusubire inyuma, aho tunaniriwe baba bari inyuma. PAIFAR B kandi ntisiga inyuma abarimyi badasanzwe baronka ubufasha bwa FIDA, abahurikiye muri koperative ihangiro yo mu Gifugwe muri komine Mpanda bamenyesha ko uwo mugambi PAIFAR B utaraza vyabagora, ariko ubu wababereye inyishu mu bikorwa vyabo. PAIFAR B niyo yaduhujije n'ama microfinance atanga ingurane ntonto. Mu minsi yahera PAIFAR B itarashobora kubidufashamwo, wasanga ama microfinance atiba gutanga ingurane ubwo twayisabye, tukaja kuyironka ibikorwa twateguye bitanguye gupfa, hagaca hibonekeza uruhombo mu bikorwa bya koperative. Mu ntango twadufise umwimbu wibanze mukeyi, itoni 20. Izo zari toni abanwanyi bashoboye kwimbura baregeranya. Hanyuma rero tubona ko PAIFAR B maze kutwigisha umugambi wo kugira avantage wo kurangura umuceri mu gihe cimbura haje umwimbu bugwiriye cyane. Hama rero tumaze kuvyiga tujatangura kubikora. Hama PAIFAR B iraduhuje na microfinance yitwa twiteze imbere. Hanyuma rero microfinance yaturonsa ingurane ingana n'imiliyoni 80 yatwemereye gukoresha. Mugabo ko umuceri waciye uduga tutaraheza kuzikonsoma, twaciye dukoresha imiliyoni 46. Hanyuma hamwe n'umwimbu wacu nyene wa koperative twaci tugira itoni 58 biro nk'amajana 7 na dukeyi hejuru. Uwo mugambi ukazofasha imiryango yose hamwe ingana n'ibihumbi 99 n'amajana 2, ukazomara imyaka 7, ukazokorera mu ntara 17. Izo mbuto ziriko zitangwa n'umugambi PAIFAR B w'ikigega mpuzamakungu citaho iterambere ry'uburimyi, zikaba zitangwa mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ingaruka mbi zikiza ca coronavirus.